Shandaza amasaha kagabo karako kagiye ku kabari. Sha umwana nkurya akaguma amurekereza abantu bifitiye amenyo akwiye tuhari. Ubwo niho yoba ari cyane. Nkamusangaho kinavuga yuko nari nje gutora imivu ntamusanzeho naho nazo umugore we bakunze kuba ari hari akaja kumuraba kwanza nawe yarahakoze ndabona ibintu barambona mu kiwungura shaho umukipe gusa ibone karaboregwa yuko yamenye ko kafise amafaranga nkajya kashi cyaho hakorwa iwanje mana uyoberwa yuko hataha inkoko uyoberwa ko hataha imbata uyoberwa ko hataha ibiki Jesus is Lord niho byari byari bizanye shaho niho bari kwere byane habari karibu twashitse ni muze muturara karibu ni sawa shata tugenza n'amahoro kweli bashima mu gikora bandi bashaka mutabo ngaho sinzi ko ariho yoba bari shati hari kwa ntawo murindira none karibu mu cyumba sawa Yesu agaciro ni cyane muri bamana rara yego sawa rero mawe ni ukuvuga nanjye kumuraba nyine bivanye n'utuntu yari yansabye yuko twokorana niyo mpamvu nari ndabizanye kwa kano gapapuro yayantumye muzoje kwa shefu hama ngo ndavyishireko kugira ngo utuntu yifuza bivanye n'ahantu ndi ndamenyekana rwose bizogende neza yego hama ko mbona ngo sinzi ko mwari muvuye muri dushe no ko mwari mujyanye umwanya nagomba koga nagomba koga hama njyame ndamurindira sawa wararehewe kweli wapi saje mudamu wanje kweli twavurugana sana Yesu cyembere ubuye haragana igihe nishize cyatumye ndongora abana usanga bibereye iminga mu rukundo mu rugo bameze neza cyaha ariko jewe ni hatari jewe yibaza jewe meze neza sinzi yuko wowe uzi ahantu bita kigangabuko ndahumva ariko sinahashika ahantu yahashika je niyo mba mfise umudamu tubanye nabi sana niyo nyereje ndara abantu batagase nk'abamama nk'abamwebwe Yesu barorera kwiye hama jewe mu mazina y'iwanje banyita Rukumba hama ndazi yuko umugabo wawe yitwa Shalobi umugabo wese ndakuzi wanje karibu kwa kari wabo madame karibu watagaze niborororo nija umugabo wawe meze neza niborororo y'umutima nyoye moya ndi kumwe n'abajyama meze neza yewe niborororo bembonera naraye ngiyeho Jesus is uracyafungura ngaha gasha sinzi ufunguruza wabora ugashika wiryamye jewe nariye hati inzoga ziba zirimo byose umengo umeze neza umengo umeze neza icyo cyane nyine bakwiye n'agapira wari ushaka wapi nari ngiye muri dushe magacupa nizo mbere we barumeni
None barumwani dani chupa hiyo ni mwere. None wibaza ko kiri mu kabara cyane. Wone ubona kuri muherega ntukiri mu kabara. Happy. Ya sheri ya. Ega ntukiri mu kabara. Nashite murakumbe. Uri muhira. Nira kubadije none naraye ndiye reka ndashonje. Happy warotari. Kagihurira bakira. Ntabwo ndakwereka aho uraryama. Wakuma akaguma yakafuma atwaheje. Jesu! Umugabo amara iki? Umuntu aborerwa ntafungura nikuborerwa byonyine. Agenda igitondo akagaruka ijoro yaheze ntakifungura. Nongahera ibintu akoze n'ibiti. Yakorewe umugabo ntabyo mbona, nta terambere, ntaki. Arose amahera ni kujya kuborerwa, ni kujya he. Nakiza ngo ndarose abagabo, nagiye nagwako. Sanigira kuryama, niyo zamuhera karata. Jesus! Puto! Madame. Madame. Ouais, chérie. Ouais, chérie. urupapuro ruragomba rwankwegeye rurimo no kwimana ndazi ubu ntarikangura uko ntarikatakaraye ngaho ngende nta mama yangu game over. Gira urupapuro kwajengaha gute? Kwajengaha gute? Umviriza banze ibintu cy'impapuro. Je niho nabaza impapuro. Nta cyo kumurakora ntibikenewe muri kano kanya. Uyu muntu rukumba yaje ngaha gute? Ahenda kubaza. Va. Nguye mu gahunda. Abyutsi? Urazi rero burya. Kindi muntu mu kandi ngako mubona ubiko wanje. Ubwo mbubone ububi bw'iwanje. Manzu nyishire kwazo ndiko ndakubaza. Mwenye Karibu. Wasi walikumu. Wasi mwana nyemvuko yo. wanja wake kaingia sasa. Game ishaisha. Maana soko mnala ulo ingia.